Impuzu za uniforme 150 nizo zahawe abanyeshure bo kw'ishure rya Nkumbu muri komine ya Rusaka intara ya Mwaro. Abana bagabanye izo mpuzu berekanye akanyamuneza mu kuririmba. Mbere kare numvise ko nzoja naciye nezerwa kuko ngiye kugira dawe aza ngumbwire agahuzu keza nzojana kw'ishure. Abigeme bisumbuye bo kuri iryo shuri nyene bobo bahawe udukoresho tubafasha kugira isuku wamaze kugera mu bigero. Ambere bakaba bahaye n'ibitabo bitandukanye. Abo bigeme baronse ako kaganuke nabo nyene bashimiye ishirahamwe Hana House Family ari naryo ryabazaniye utwo tuganuke. Kaneza Ines mba nyohewe cyane kubona twose dukoresha abashiye kuzana hayi bakatuzana udukoresho. Numva umeze gute? Ndagewe cyane numva atakono bivuga ko amuduha gushimwe nk'ubu. Kamayizariye ndaryohewe kubwa kuno kuntu muciye imbere hano kw'ishure ry'Inkumbu tukaba tubasaba yuko mushishikara mutugende. Nitwa Chanel Iradukunda. Ndanezerewe cyane ndashimiye ubwa mbere Imana yashoboye kubashikana ngaha namwe ndashimiye mwebwe nyene mwashoboye kuza kuturaba ngaha kw'ishuri wacu turanakengurutse ku buntu se mwadushoboye kutuba. Nitwa Mahoni Imana Grace. Mba nyohewe cyane kuba mwashoboye kuturosa ibi bikoresho. Imana ibahezagiye murakoze. Nitwa Uyishemeza Mari nkaba ndi muri Gatolika. Jewe nagira ndabakengurukire cyane by'imva mutima ku byiza mudukoreye novuga nti tuno dufashanya muduhaye kuri twebwe abigeme na cyane cyane turadufasha kuko murazi bigora bigeme birashobora kugora uri kw'ishuri utiteguye ugasanga nawe uragize ingorane. Rero twagira tubashimire cyane kuri ako kigoro mwagize muragahorana uwo mutima w'urukundo muzofashe n'abandi tugire Kristo. Amina. Turashimye cyane kuba turi hano. And our prayers are that these uniforms will be a blessing to you. Kandi twizera neza yuko izo uniforme zizoba umugisha kuri mwebwe. And a sign of God's love and God's awareness of where you are. Ico ni kimenyetso cy'urukundo rw'Imana kandi nico kugira ngo mushogirirwa neza aho muri. And God has not forgotten you. Kandi Imana ntabwo yabibagiye. But God loves you. Ariko Imana irabakunda. Amen. Amen. Nakarutimana Elvis umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komine ya Rusaka nawe nyene arashima. Tuje muri bino bikorwa aho irishira hamwe batugendeye tubonye rije gufasha kwaruka ibijanye n'imyambaro y'amashuri. Twabonye ko harimo abanyeshuri batari bake batari bafise umwambaro w'ishuri bita uniforme mu kirimi cy'igifaransa. Tukaba tukengurukiye bano barukiye muri ino shirahamwe ikigoro bagize. Shirahamwe ndabitse ko ari Hana House Family. Shirahamwe dukengurukira ibikorwa rihejeje gukorera hano. Tukizera ko nuko twabivuganye n'abaje barisekera ko no hanyuma bazogaruka bagafasha mu bitari bike ngaha muri no komine kuko babitubwiye basanzwe babikora.
bagiye gutanga imfashanyo mu ntara ya Mwaro baciye babandanya muri komine ya Matana aho batanze ibitenge 50 hamwe n'amatara yo kumurika mw'ijoro eka mbere n'imitobe ku bana b'abatwa bo ngaho nyene imatana. Abo batwa baronse izo mfashanyo nabo nyene bahavuye berekana akamwemwe bafise. Igitenge ndiyumvira ndishimira Imana yoyo yabazanye ikabashikana ngaha Erina nije imbere numva merewe neza numva yuko nakanyira mwakira Imana yo nanje nitwa Nizigiyimana Odeta ndashimye gose ubwo nikindi gihe muzogume mutwiyumvirako nkuko kudukubitirako Imana ibahezagiraho muca hose mugira imigisha myiza. Nanje nitwa Bangenda Kosupesi turabashimiye Imana ibahezagire muzogume kunyene mugume mutugendera mutugira kunyene Imana ibahezagire. Nitwa Kalimanzia ndabashimiye kuko muza kudufasha mugatwibuka n'ubu muyamenyo muzokwama mutumenya tugiye amahoro mbere. Komera nyakubyara n'ubu nyene shinye turabapfakazi shinye akajambo kamwe mututegereje kandi tukabashimira ku izina ry'Imana Yesu uhoraho amen. Jewe nitwa Nkurikiye Pierre ndubaha iyi leta ilikirakola ibi bintu uku mwebwe mwibuka umupfakazi mukibuka abagowe mukibuka abakene kandi n'isaha imbere yaho ejo nubu iki kigongwe musabira abakene ahubwo mwibukanye neza abakene benshi turara mu mbeho murabe uku izimbeho tulimwo mudukize izimbeho mudukize amagogwa tulimwo muze murabe mugarukire abapfakazi mugarukire n'abatara abapfakazi bose natwebwe namwebwe Imana ibongerera imigisha kwizera bose numva merewe neza ahubwo ndashima kubera gushimira Imana nibyo byiza urabizi. Nitwa Roza Ndayizeye ndose itara nzorimarekesha mu nzu ni keza cyane rwose karayagayaga ndashimye rwose bivuye ku mutima ukuntu ndose itara nzoguma murekesha Imana ibahezagire ibongera imigisha mugira ibyo mutanga n'ibyo musigarana n'ikindi gihe muzotwibuke muze muratugendera murabona inzu dutahamwo ukuntu zimeze mutubwakire buraro bwiza abana bacu bariga bakarobura ibyo bafungura bakabura n'impuzu zo kwambara n'ubu ndafise umwana jewe yiga nta niforome araronka.
Nsabimana Jean Bosco umukuru w'ishyirahamwe Hana House Family ari naryo ririko ritanga izo mfashanyo nawe arashikiriza imvo ituma batanga imfashanyo ku bantu bantahonikora. Twahereye mu gitondo aho twahereye muri Mwaro aho twatanze amaniforme ku bana b'ishure twongera turatanga amakotexe ku bakobwa bageze kuja mu butinyanka turatanga n'amabibiriya ku magroupe biblique nk'uko mwagiye mubibona none ubu naho tugeze kuri uyu musozi aho turiko duhereza abapfakazi ibitenge tugatanga n'amatara kugira abana bashobore kwiga kandi tukongera tugatanga n'utunyobwa tw'abana kugira nabo bashobore kwinezereza. Hariya twahaye abanyeshuri 150 twahaye amaniforme aha naho turahaye ibitenge bishika 54 n'amatara ashika 58. Twama misi yose aha barabizi nabo nyene ko twamatuza buri gihe cose n'ubu turiteguye kongera kugaruka kandi vuba imbere y'uko umwaka urangira. Madura Mathias mutware ho ku mutumba wa Matana arashimira ishyirahamwe Hana House Family ku mfashanyo ritanze. Ndabakengurukiye cyane kubona muha imbuzo abapfakazi n'abapfakari kandi mukamugomba kubaha amatara kugira abana bige canke n'ugomba gusohoka mu rugo abona hasohokera aciye nimba agiye kwihagarika canke kuyicarika mugabone aciye ahubwo nejo muragaruka ntimuhejeje murabona ko turi kumwe nabo ku Muyange n'abaha muri iki gikoma nejo ntimuhejeje muze mugaruke mubongere hanyuma natwe dushime tuti turafise abashigikiye abantu badafise uburyo bantahonikora babatwa tugira amahoro ya Kristo.